abashitse mu nyuma tumaze kwakirana nabo nyene turabahaye kaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma muri uyu mwanya uhambaye, umwanya mukuru cane, twugurura imitima yacu twakire amajambo y'Imana. Hanyuma turahaye kaze Pastor Alexis ashike hano atubwire ijambo ry'Imana. Kaze. Tuna hari umime ya Bwana, yubahe naizo kubahisha, ikorere naizo guhemba. Yubahe naizo kubahisha, ikorere naizo guhemba. Ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Yesu nashimwe cyane. Twagiriwe ubuntu turi imbere y'Imana, none rero hamwe n'ibyo tumaze kumva tugira twumve iri jambo ry'Imana. Twamaze kumva amajambo y'Imana aciye mu ndirimbo, ubu naho dusome muri Bibiliya. Twakire Bibiliya tuzingurure aha muri Zaburi 121 abariho duhera gusoma. Zaburi 121 dusome duhereye ku murongo w'indwi dusome n'uw'umunani. Turasoma mu izina ya Yesu Kristo. Haravuga ngo, Uhoraho azokurinda ibiki, ikibi cyose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Amen. Ibyo birakwiye. Amina irakwiye kumva ko Uhoraho azotuzigama muri iyi si igoye itya, akatuzigama muri ibi bihe bimeze bitya, akatuzigama nuko bizogenda birakuranwa, akatuzigama
bivuye muri rusangi kuzigama ishengero, naho bizokuranwa kuri jewe canke kuri wewe, akanzigama canke akakuzigama, akazotugeza ku gihe cyo kurangiza urugendo rwacu, nabihererwa icubahiro. Haleluya, amen. N'aya majambo tugiye kuvuganako, aya majambo umutwe wayo uvuga ngo ni indirimbo yo mwiduga. Jewe mpora numva iyo ibintu bigoye abantu bavuga ngo aho hantu haroroshe gabwana, ati wapi haraduga. Umudugo rero ni ikintu kirusha, kiduga umunyenkomezi, kandi umuntu yaduze araruha, arahezagirika, arabira icuya, kuko aba yari karakora ikintu gikomeye. Aha rero muri iri duga ryacu, ry'iyi midugo, y'ibi bihe by'amageragezwa ishengero biri imbere yaryo, nta wundi twohabona atari Uhoraho wenyine, kuko nta wundi ariho yoshobora kukumaza ukwezi muri ibi bihe, akagutungira n'abawe 5, abawe 10, ataco wegeranirije kuri banki, naco nyene gitomoye. Nta wundi yobishobora atari Imana yawe yonyene. Yesu nashimwe cyane. None rero iri jambo rivuga ngo ntaco itazokora kugira ngo uzurangize urugendo neza. Yesu nashimwe cyane. Ntaco itazokora kugira ngo ushobore kubaho unesha, ntaco itazokora. Uhoraho azokuzigama, azokurinda. Ikibi si kimwe gusa, ibibi byose biguhanamiye wewe ntabyuzi, kuko ivyejo ntabyuzi. Wibaza ivy'uyu munsi, ariko ejo na hirya y'ejo naho Imana. Mugabo naho bizoba bimeze gute, ngo azokurinda kandi azokuzigama. Yesu nahabwa icubahiro. None rero Imana izigama abantu ngo bagire gute? Dusome ijambo ry'Imana muri iki gitabo ca mbere ca Samweli. Dusomeho ijambo ry'Imana, gice Samweli, gitabo ca mbere ca Samweli, igice ca 16, hanyuma duce dusoma murongo wa 10 na tugeze ku 13, turabe ico havuga. Havuga ngo nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarabe. Samweli abara Isayi ati, abasibo Uhoraho yatoranije
maze Samweli abaza Isaya ati mbega abana bawe bose nabo aramwishura ati hasigaye umuhererezi ariko rero ari kuragira intama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Kandi nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe karanga. Maze Uhoraho aravuga ati va hasi umusuke k'amavuta, kuko wa wundi ari uwo Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Ntaco itazokora naho ibihe bizoguhagurukira, ariko ico Imana yagombye kuzoshikako izokigushitsako. Amen. Igihe wakizwa hariho abantu ngaha bahawe amagaranti, bakamubwira bati wewe akona kariro kakanya gatoya, wewe nguhaye amezi 2 umwaka umwe uzoba wagarutse iwacu. Nubona kutubwira ngo twihane, nubona kuvuga ngo kunywa inzoga ni bibi, nubona ko wavuze ngo bya bindi byose, ngo ariko urabesha. Abamaze kubivamwo bangana iki? Nawe uzoba nkabo. Ariko kw'Imana yagufashije ukanesha, uyu munsi tukaba tukiri kumwe dusangira ijambo ry'Imana. Imana niguhezagire. Haleluya. Imana izogenda iturinda, ituzigama, ntacyo itazokora kugira ngo tuze turagwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Imana idutegurira ubwami bw'Imana, idufitiye iyindi ntumbero nziza. Kuko igihe Petero yabaza ko twagukurikiye tuzohabwa iki, yaronse inyishu nziza. Iyo umuntu ariko arumva iby'ubwami bw'Imana, hari aho yumva umenga yoba asimvye ingazi. Ninabubwira tuzoja mu ijuru, ego mugabo umenga sico cari gikwiye gutangura. Niko muri kamere k'umuntu hameze. Umuntu yifuza ibintu abona mw'isi ko ari byo bikwiye gutangura, ibindi bikazokwimenya. None kamere kacu siko kameze. Naho tubwirwa n'ijambo ry'Imana ko mw'ijuru hari ibintu bikomeye, ariko ibyo muri Amerika nabyo ni hatari. Apana Yerusalemu, oya Amerika. Mugabo nk'abakristo ahanini twovumye twegamira dutorana mw'isi. Erega iwacu hoba Yerusalemu. None si wo murwa ubwoko bw'Imana. Mugabo duca tubona kumenga hariya hehe ko niho hari ibintu byiza, kandi ibyo Yesu wacu ni mwiza. Haleluya. Ntiyabitwimye, ubwira yarabitwiye. Oya, yavuze ngo ewe Petero, kuba ico kibazo ugize neza, umve. Ubwa mbere ibyo mwahevye mu minsi itari myinshi muzobishumbushwa, kandi muzohabwa umurengera. Mbega umurengera umuntu yo witangwa iki? Mu myaka nk'itanu iheze
uwo kubariye ko uzoba ufise inzu nziza igeretse wovuze ngo naho avugishijwe yavangiwe. ngo kweri ni ukuri canke ndabesha? Muri viziyo yawe waritegereza ugasanga naho ijuru ryotoboka nta ngeri imwe ya sayiri yobaho ngo igurwe ayo mafaranga. Ariko kuri uyu iri jambo ry'umurengera nuko kuva ico gihe gushika uyu munsi yaba inzu urayifise yaba n'imodoka nziza urayifise. Sinzi ko uramenya ko ivyo ari umurengera. Aho utaba umurengera none jewe ubona ndabironka. Kumana naho ntidushiraho ibindi bintu vyerekana ivy'ubuhinga ngo umuntu aca atanga uwundi kubironka. Eka ni Imana ibikora. Imana yaraguhaye umurengera, ubu rero isigaye igomba gushishikara kugusesekariza. Haleluya! Kugira ngo uronke rya jambo ngo hariho ivyona hari ivyona n'ibigiragura n'ibisanzaza. Hari ivyona n'ivyonona. Ibyo rero nivyo Imana irindiriye navyo kuguha ngo muzoshumbushwe umurengera. Hanyuma caravuga ati inyuma y'ibyo rero muzoca muragwa ubugingo budashira. Haleluya, amen. Ibyo rero nibyo Imana ivuga ngo izobituzigamira kugira ngo tubibone tubibemwo, kuko Imana ngo ntiyadushiriyeho kubabara. Niwabona wama mu mubabaro ntiwibaze ngo ni umugambi w'Imana. Oya, ni Satani yaje kuvanga, kubera ko Imana atakundi yobigenza. Kirya kintu citwa umuzi w'icaha kirya catuzaniye urupfu, catuzaniye n'amagerageza. Rero tukiri mu isi, muri yasi nyene turahageragerezwa mugabo nk'abakristo, kuko tugeragezwa tugashishikara gusenga Imana, akaba ariyo duhamagara ngo idutabare, dusha twisanga turi mu mugambi w'Imana. Haleluya! Ereka nta kundi Imana yotwihishurira ngo itwiyereke ngo tuyibone. Oya, iyo banzi kareka ivyo bintu bikaza. Hanyuma rero Satani n'abadayimoni bakibaza ko batsinze rurayi, banesheje. Mugabo kuko wibutse ngo Imana yanje yavuze ko izonzigama, uca wongera rero ugahindukiza amaso yo kwizera kwawe. Ndibutse ko gutabagwa kwanje bitazanana ku musozi, ariko bizanana mu ijuru ku Mana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. Nuko bigenda kose nzotabarwa tu, ntambura idahita. Ndabyizeye ko atajoro ridaca, naho biriko birangira zuguruzu ejo umwami wanje azoba yabinduhuye. Haleluya! Nta citazokora kugira ngo dutabarwe. Uyu muntu ni Dawidi, ba Eliyabu n'abashama n'abandi. Ise Isayi yarazi ko aribo inseruka rukambye, ari beza, aribo bakwiye gusigwa amavuta. Mugabo uyu Isayi ntiyamenye ko Imana amavuta yayo adahuye n'ibirwanishwa by'umubiri. Yararaba ku rugamba kibaza ko
babereye ko botoranywa, ariko kandi aribagira ko urugamba rw'umugabo umwe Goliyati rwabananiye. Mugabo agashira imbere y'umuvugishwa ati naba. Mugabo Imana iravuga ati oya, Samweli niwitonde ndakwereka, kuko mu kuraba jewe sindaba ibyo, mfise ibindi ndaba. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibikorwa byawe ukorera Imana ntubivange n'ibigabitanye. Imana ntiraba ibikorwa byinshi, ntiraba amafaranga menshi, ntiraba oya, mugiraba umutima ubikora ubikunze. Amena. Uyu munsi Imana ikunyongerera ibyizigiro, Imana yongera ikongera ibyizigiro bishasha. Yego ubundi muri yavuze ngo siko bizohora. Oya, kimwe ibyo wakoreye Imana ubiharuye wosanga ari byinshi kandi byinshi. Ariko Satani umunsi aca kwereka ati ugashishikara urahomba. Urabona ingene igihe gisa urahomba. Ahubwo nibindi wari ukwiye kuraba ingene woshinga urubanza bakazobikugarukana. Niko Satani ameze. Yamara ibyo wamaze gukora n'igihe gishize nibyo birebire, nibyo byinshi, ibisigaye gukorwa nibike. Nico gituma woshishikara n'aka kanyuma ugahenura, abandi bagataziriye ngo ni debira ukagahenura, hanyuma rero ugaca witegereza kumenga ntacu usigaranye, ugaca uririmba ndaje Yesu kuri wewe uko ndiko sunyakire. Ndaje Yesu kuri wewe mukizunya Yesu nashimwe. Hanyuma rero ukazawumva ngo ngwe bwana ngo bya bintu byawe byabonetse. Uyo muntu yari yaraguheraniye wari waranahevye, mukazawumva Imana igacigenda ikamurotesha nabi, karararazirana agarotapfa, nako gupfa murazi ko biryoshe. Ari umuntu afagenda agira ngo haleluya haleluya. Ewe nayo wundi yavuze ngo avuga ngo ariko agatinda akavuga ngo iyo rero Imana igomba kukwereka ko ari Imana izokuzigama, kuko ngo ntikangwa na iryo jambo ngo biracitse imbere y'Imana ntirikora. Wewe mugabo ukarabwa cugendo ati Imana erega biracitse. Imana ati rema nzokuzigama, gacigenda kuri wa mugabo aguheraniye ya mafaranga. Kandi rero iyo ugeze kure naho byo bihumbi 5 ntugire ngo yita make, aza kuba make yacakiye mu ntoki. Mugabo akiri kwa ntuze uvuga ati iyo atabantuze nombaze kabiri muri 5 womaze kabiri. Ewe asha igajigende kamuteza inzozi aterega wewe ntukimaze kabiri, banza utunganye ibyawe, ibyo mu rugo rwawe, ibyo mu mutima wawe, naba wihuze nabo wagiriye nabi, atari uko karabaye. Agaca rero azinduka akantuze nyagacunduguta ati jewe rero mbere erega ntakubarira yuko yahatswe, akwereka gusa ko yagororotse yakwikundiye, yari yaragaraje kubisengera none caciyemo.
ariko yabisengeye ryari? Yeka mugabo kuko Imana hageze kwiseruka ntagenda atavugishijwe. Yesu nashimwe cyane. Kazabona arakuzindukana yarakuzani nawe rero mu mutima ati mwahuyesha warinda kuyatebanira iki yabanza akakunyukura gatoya, hanyuma rero ukazobona bigenze neza. Byaba ari ibihumbi bingahe, navuze makeyi ntakubumbye, bya bihumbi 100 kuko byo byomara umunsi. Imana rero irashobora gukora mu bundi buryo, ikakubarira n'amasezerano wari warihebuye ko atazosohora, ukaza wumva ngo ngayo haguruka uyakire. Haleluya. Ntacitazokora. Uyu muvyeyi yari afise umwana, hanyuma rero urumva yari afise abakunda, uyo nawe yamwita utaca azovamwo, ngo aca murungika ati ja hariya muri turiya dutama mu gahinga, nta kindi woshobora, aca hariya. Utoya yaramukunda nyene, mugabo wewe wofata umwana mutoya abakuze bariho ukamurungika mw'ishamba ahaza kugwana n'ibikoko, ntuzi ko ashobora kugwana nabyo, wewe urazi ko ataragera kumenya intambara, ugacugira ngo genda hariya uragireyo n'ibikoko niyo biri nta uzimenya. Yamukunda urungana gute? Hanyuma rero hageze ko Imana ikora igikorwa, ateka nabati ariko nta wundi n'agasigaye kari mu ntama hariya. Dawidi abaho atabaho, ababyeyi bari barahenuye, hanyuma gihe kigeze ntibamushingira intahe neza. Mugabo Imana ivuga ngo ewe Samweli rindira bamuzane, abagomba kurya ntibagenda bariye, abagomba kunywa ntibagenda banyoye, uyu nyene atabanje gushika. Amen, amen. Niwihanganira amageragezwa yo mu Bukristo, hanyuma ukarangiza urugendo amahoro, na Yesu umwami yagucunguye yagupfiriye aracarindiriye, azorya ari uko akubonye. Haleluya, amen. Agomba ko muzosangira. Yararindiriye yisonzesheje ibindi byose ariko aragirira wewe kugira ngo bikunde uronke intege zo gushishikara kumwizera no kumukumbura kugeza aho mhemataka kavuga ngo uzoza ryari, kubera umugeni Imana igomba ko azotaha amahoro. Amen, haleluya. Kuba umupantekote ni byiza. Ijambo ry'Imana ryanditswe ngo ku munsi wa Pantekote nande nawe tukaba abapantekote, mwemu ntazime n'ibihe. Ni twebwe tubwirwa ngo umuriro wo ku gicaniro ntuze wigera uzima. Uriya muriro wamanukiye kuri uriya musozi hariya nyene Yerusalemu, mwemu w'Imana kururuka urya ntuze wigera uzima kugeza jewe nawe twitahiye iwacu. Haleluya. Jya niyo ntumwa Yesu yatumye ngo itugabishe musi kanaka tuze tubona wa mukwe agarutse kudutora. Iwacu ni mwijuru. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero babona kurya no kunywa kuko Dawidi ashitse. Ngo Samweli acaramusuka ko amavuta harahamwemereye ati nuyo. Na Yesu tuzohabwa icicaro twemeje imbere ya data ati nuyu wa mugeni. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero izoshishikara
aha irindi jambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga aha muri Zaburi ya 27. Turabe ico hatubarira n'ubu Imana shishikara kubyiyemeza, n'abizera bashishikara kubishingira intahe. Turabe ijambo ry'Imana 27. Kuri kangahe? 27, Zaburi ya 27, dusome turabe ico hatubwira. Turabe sawa, dusome Yesaya 49. Aho turahagaruka 49, turabe ico havuga. Zaburi ya 49, dusome umurongo Yesaya, igitabo ca Yesaya 49, dusome kuri uyu murongo wa 14 na 16. Haravuga ngo igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 49, hanyuma dusome umurongo wa 14 na 16. Haravuga ngo ariko Siyoniho haravuga hati Uhoraho yarampevye, Umwami Imana yaranyibagiye. 15. Mbega umugore yo kwibagira umwana akiri kwibere ngo ntagirire akagongwe uwo yabyaye? Birashoboka ko abo boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira. Ehe, ndagushushanije mu biganza byanje, inzitiro zawe ndazihoza ko amaso. Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Aya ni ya majambo Imana yavuga ko izoziga mu muntu. Iravuga ngo birashoboka umuvyeyi nahatera igise kikamubabaza, yamara hari aho byoshika akibagira umwana yabyaye, akamwibagira. Uhoraho arabyemeza ategome, birashoboka. Ariko rero jewe uko byogenda kose, urugamba rukomera ruba uruhambaye canke rusanzwe, sinoshobora kubyibagira. Kuki? Imana ikirerekana icotuma wewe nanje twizera kwitotwibagira. Avuga ngo narabanditse, sinabashize kure, sinabashize mu gitabo, ariko ni mu kiganza aho ndaba nkabona. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Gihe cawe kigeze, Imana iraba mu kiganza igacire kuri sezerana ati genda umushikire nawe ugacuryakira. Haleluya.
amen. Erega urugamba dufise si urwo kuba mu isi gusa, ni urugamba turimwo tugwana tuja mu ijuru. Mugabo nitwaba tutari mu mubiri ntidushobora kurwana urwo rugamba. Oya, tururwanira hamwe mu mubiri. Nico gituma burya umutima nta caha ukora. Turi kumwe ngoce turi umutima urakora icaha. Umutima wakira ibintu bije bivuye mu byifuzo byo muri kameremere k'umubiri, kuko umutima ari ufise ubushobozi, ari nawe Imana igomba, ugaca nabo wakira bya bindi kuko ubuneshejwe. Harya iyo tunesheje mu mubiri umutima ntacuba. Turi kumwe. Harya ubonye urwanya urugamba mu mubiri ukanesha urugamba rw'impwemu, ibyaha bikakugwanya mugabo ukabinesha, umutima uguma ukomeye ari muzima. Mugabo iyo urwanya urugamba mu mubiri ukaneshwa, tayari umutima urakomeretse. Imana idufashe cyane. Nico gituma Bibiliya itubwira ngo tuzobazwa n'Imana ibyo twakoze kera tukiri iwacu mu mubiri. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe. Imana itugirire neza. Rinda umutima wawe, ngo aho niho hari ubugingo bwawe niho bududubiriza. Nukuvuga ngo n'ubugingo buzobazwa mu mutima. Ariko umutima wandujwe n'umubiri. Nico gituma abandi bavuze ngo wamubiriwe naho ndagusiga nkakwambika neza, uranse kuvyemera, ikerekana ko wanse kuvyemera, ehera burabotse. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Ndagushushanije mu kiganza, jewe sinshobora kukwibagira. Igihe cyose uzoba uzigirijwe wame wibuka ko Imana iri maso. Ntuze wibaze ngo yasinziriye, izoba iri maso. Akanya utazi uzobona iseruka kugutabara. Haleluya. Hanyuma rero dusome rya jambo twari tutabonye muri Zaburi ya 27. Zaburi ya Dawidi, iri jambo 27 umurongo w'10. Naho haravuga ngo yari Dawidi ariko aravuga, niyo data na mama bonta ora hazogira gute? Haleluya. Niyo data na mama bonta uhoraho azonyitorera. None hariya muri rya shamba ninde yamukuyeyo? Ugira ngo nabavyeyi? Ugira ngo ni Isayi se wiwe? Yari yahakanye namaze kuvuga ngo kari hariya ko urumva kari akantu kataco kamaze nikorenguka imbere y'abantu. Bari guca bagira ati reka ako kareke ko habuze ziri mihini ako kareke. Mugabo ngo naho data na mama bonta uhoraho azonyitorera. Naho abo waziga weza kwa maso ko bashoboye, ko bashobora kukwishurira ibibazo, naho bazohindura bakavuga ngo urimbura kimazi ntaco ukwiriye bakaguheba. Ariko uwundi yavuze ngo sinzopfa ariko nzobaho. Yesu nashimwe cyane. Ngo sinzopfa ariko nzobaho kugira ngo ntangaze ibyo bushobozi bw'Imana. Naho data na mama bona. Dushishikare hanyuma twongere dusome dusome muri cete ca mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tuhasome
ko turagenda dushika ku musozo. Tumabwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 16, hanyuma dusome duhereye ku murongo wa 33. Aha rero urugamba rwacu si urw'iwacu twenyene. Yesu aravuga ngo duhereye ku murongo wa 32, igihe kirageze, igihe kigira kize, mbere kirashitse, aho muhava musabagira umuntu wese aje mu vyiwe mu nte jenyene, ariko sindi jenyene kuko data ari kumwe nanje. Ibyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Mana nishimwe. Ntambara ziriho z'abakristo, ariko turafise umwami yaducunguye ngo imitima yacu nisubire kuba inzu z'ivyaha, hanyuma turonka amasezerano yo kuzobana nawe mw'ijuru. Ubu rero niwe yagwanye intambara zose, kuko aha twahereye Uhoraho yaguma asemerera yinginga abantu bitwa Abisirayeli ngo bahebe ibyaha, ariko ntibabihebe. Niho yavamwe ikavuga ati erega nzobazigama, kuko bo baja guhiga izindi mana zobatabara n'ingoga. Babonye imvura itaze, babonye abapfakazi bagwiriye, babonye ingumba zigwiriye, babonye imirima yanse kwera neza, bagaca baza kurondera imana zishobora gukora kimwe kimwe muri ivyo. Bararondera imana ishobora gutanga abana, iyo ikaba ishoboye ivyo nyene. Bakongera bakirukanga kurondera iyindi itanga imvura, iyo ikaba ishoboye ico nyene. Bakongera bakiruka kurondera iyindi igumbahura. Ariko Imana iravuga ati ni jewe Uhoraho nabakuye muri Egiputa, ntihagire izindi mana murondera. Yamara bakaguma birukana. Iravamwo rero irababarira ati naho bimeze gutyo erega nzobazigama. Naho umuvyeyi yokwibagira umwana ari kwibere, yemwe jewe sinobibagira. Baza muri ihangana. Kandi nawe niko Imana ikubwira uyu munsi. Imana idufashe cyane. Naho ubona umenga intambara ziragwiriye mu buryo butandukanye, ariko ntute hasi umusaraba. Ntube nka babandi nabona bariko barakina udukino, umusaraba akawujana yagera nka harya agaca atura akawitegereza, agaca atuma ku musumeno kabanza akawugabanya, kongera akagenda yashika handi wapi akongera agatura akongera akawugabanya. Mareri herezo ageze akwijabukiro rya Yorodani, wagire ngo arashirako agaca kagwayo kuko kanse gufata no hakurya. Iyo kikorera amaboko ari rasubira inyuma. Mana ikumvashirize, uhagarare neza. Imana yawe niyigwana intambara zose ziguhanamiye. Wewe gusa upfe kwihagararira, uhagarare mu mbabazi zayo, mu maraso ya Kristo, mu gakiza kiwe. Niba buri muri Yesu neza uce wigumiramwo. Ibihuhuta bihuhuta. Eliya ngo agiye kwikinga ahantu mu gihoro, ngo aza yumva ibintu biko biramenagurika, amabuye asaduka, isi nyiga, nawe ngo yigumirayo. Mu nyuma birenganye, haleluya, ngo azabona Imana nayo iraje rero. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mana ihoriza kudutabara kuko yabonye ko twabaye ba Daniyeli, twabaye abahizi.
dutegerezwa guhura n'amageragezwa muri iyo nzira igoye ityo, yamara najo tuzoba. None rero Yesu nawe aca arabivuga, aravuga ngo jewe naranesheje, nimuhumure. Turangirize ngaha cete ca kabiri ca Timoteyo. Cete ca kabiri ca Timoteyo, dusome mwaya majambo y'ugenda turemesha, ari we wuyu tugezemwo turiko turasoma, yanesheje isi. Isi niyihanamiye abantu, ariko ngo yarayinesheje. Cete ca kabiri ca Timoteyo igice ca 4, hanyuma dusome murongo wa 16 na 18. Haravuga ngo mwiburana ryanje rya mbere nta wanyunganiye, ariko bose barantaye. Icompa ntibabiharurweko, ariko umwami wacu niwe yampagarikiye, arandemesha kugira ngo ubutumwa ndabuvuge butagabanije. Abanyamahanga bose babwumve, nugukomva mu menyo y'intambwe. Imana nishimwe. Umwami wacu azonkiza ibibi byose bangirira, azondokora kugira ngo anjane mu bwami bwiwe bwo mwijuru. Icubahiro kibiciwe ibihe bitazoshira. Amen. Paulo yashirako amen. Kubera iki? Yabonye neza umutabazi wariwe. Imana ntacizo itazokora ngo dutabarwe, tubeho turambe, dutunge dutunganirwe, twezwe, hanyuma tuze tuje mwijuru. Ntugasubire gutinya. Abarozi bariho kandi bariho, abasuma bariho kandi bariho, imizimu iriho kandi iriho. Ibyo byose biriho birondera umwana w'umuntu. Nuwakijijwe arimwo, ni nawe bigomba cyane. Jewe nakuze numva bavuga ngo ujya mwa mukobwa wa naka, ngo ujya baramuroze, ngo baramuzinditse ntazogenda agiye kuba. Undi nawe nguriya nahazoramwo nikoroka ntayazobona. Aho bakabivuga bafatiye ku myaka 2 canke 1 canke amezi amaze, canke baharuye kubo abavukiye rimwe yagiye. Kandi ibyo byose bavuga, uretse ko bashiramwe n'ibinyoma, nariko biriho. Abantu bararara ijoro bariko barakeregeza ngo bikunde wewe ntagire ico woronka. Kandi naho woronka uzoronka gwawe ntabyo uzobatwara. Ariko bakarara iti. Mugabo uyu muntu Paulo aravuga ngo aho Yesu ahejeje kuvuga ati nanesheje isi, Paulo aravuga ati ushima bikunda, ushima babi bariho, nibibi biriho, abadayimoni bariho, na Satani ariho. Je naragiye kuburana, naburanye nzira ubutumwa bwiza. Mugabo igitangaje, nta muntu numwe nabonye aza kumfasha ngo ashigikire mu iburana ryanje. Baratinye, nta numwe yaje. Atari kumviriza uwo nabonye ni wa wundi ashinga intahe ngo nagushushanije mu kiganza canje. Haleluya.
uwo niwe nabonye, umwami wanje niwe nabonye yaje arantabara arankura muri uwo mugozi. Uwo rero muri aba bantu bose banyanka azoshishikara kuntabara kuzogeza anshikanye mu bugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Birashoboka kugeze mwirinde rikomeye ukiyumvira uti none ibi bintu byitwa gukizwa yemwe nawe nibyo ko mbona nagerageza ariko nkabona ibyago birushiriza, ko mbona ntanga imitwaro basenzi bakaruhariwe bakansengera mugabo sinishura. Jewe nofuma nungururiza kwa Rumenyi hanyuma rero cacamwo nkazohepfuma nza kwihana ukundi. Ariko umviriza iganuka ryawe uyu munsi woravuga ngo nzokuzigama mu bihe byose uko bisa, nzokuzigama ibyo utararonka birindire ni wabifise umunsi azogombera. Abandi baririmbye ngo isaha igeze, igihe kigeze uzodusanga uzobyisangamwo. Imana idufashe cyane. Gororoka, reka kubura amahoro. Imana yawe ntisinzira, ntipfa, ntigwara. Isezerano ryayo ntacyo itazokora kugira ngo uzuve mu isi ubonye ukugira neza kwayo. None utinyiki ufise imigabo igeze hehe? Ariko Imana ivuga ngo ngwino wongerwe inkomezi, kuko Imana yawe ntiyigeze kwibagira ko yakumenyesheje ko yakwanditse mu kiganza. Kumbure ntiwaruka ivyibuka, ariko noneho uravyibukijwe. Imana yawe yineze kugutabara. Pawulo avuga ngo wo nabonye nk'umutabazi n'Imana n'umwami wanje, kandi uwo yantabaye ngo mbandanye mvuga ubutumwa bwiza, igutabara ngo bandanye uyikorera mu buryo bwose. Igihe kigeze izokugerera, hanyuma ikujane mu ijuru. N'aya majambo y'Imana ayumvise mwese Imana ibahezagire. Twuname dusenge Imana. Tuname dusenge Imana. Niwe uzi intege nke usigaye ufise, ucuzizana imbere ya Kristo Yesu kugira ngo akongera inkomezi. Si bya byaha nka bimwe bya kera ugenderamo cyangwa ufise, oya, mugabe intege nkugezemwo zituma Imana itanezerwa, kuko yagomba ngo uyizere ijana ku ijana. Mugabo urabona yama yakoze ibitangaza, ariko ivyikorera mugenzawe ntuvyemera, vuga ngo yari kubigirira wewe, ariko haje bikweretse ko na wewe hirya y'ejo ari umunsi wawe. Ntawe yanka Imana, ntawe iharara, nta n'uwiharuruka. Oya, iracadukunda uhereye igihe yaturemye turi babi, ariko iduha agakiza tutakayisabye. Mugabo urukundo rwayo ruyitera kuduha agakiza ku buntu. N'uyu munsi iracafise intumbere yuko tumererwa neza, kandi ibyo utararonka ejo bizoba ari rwawe. Nk'uko hariho abadutangiye kurengana, niko hariho n'abatwitangiye kugira umugisha baronse, ariko natwe iminsi yacu iracariho. Nturire ntuboroge, ariko wizere Imana. Imana yacu ni nziza, ifise urukundo rutangaje, kora ibikorwa bikomeye iminsi yose. Kaze ubugingo bwawe wongere ubushikanira Imana. Reka dusenge Imana, duhe kaze Pastor ashike hano asenge Imana, asengere aba bose baje imbere y'Imana. Imana ibongere inkomezi, kandi abacumuye baharire. Kaze Pastor. Mushishikare muza, ibibanza biracariho. Yesu mwami uganza abaganza, Yesu mwami uri hejuru y'amajuru yose, Yesu mwami
wamugira neza ishengero ryawe wakoye amaraso y'igiciro. Turagushimiye kuri iri jambo ryawe, ijambo ry'ubugingo, ijambo riremesha, ijambo rikomeza, ijambo ritanga ibyizigiro, ijambo ritanga amahoro, ijambo ritanga inkomezi, ijambo ritanga umunezero, ijambo ritanga ukunesha, kuko abakwizeye bose uratuneshereza Mana, kandi ni wowe nkomezi zacu. Turagushimiye rero kuri aya majambo ugaburiye rino shengero, kugira ngo rimenye kuri kumwe naryo kandi kuzokwamana naryo. Ndetse warabivuze uri kurasezera abigishwa bawe, urababwira ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. None rero Mwami, abantu bawe barakugarutseko, baraciye bugufi, babonye yuko bari baragiye kure yawe, bibagira kuri kumwe nabo. None baragupfukamiye, baraciye bugufi, bakuzaneye imitima. Mu izina rya Yesu ngusubire wagirira imbabazi. Turabasengeye ngo imbabazi zawe Mwami Yesu nizibururukireko, nubaharire rwose, ntuzubire kubaharurira. Kandi Mwami, ibyabagira nabi byose bice bitsambwa kure muri rwagoba rwitwa kwibagirwa, ntibizosubire kwibuka ukundi. Hanyuma rero Mwami, ubagiriye neza, ubaha amahoro yawe, ubaha umunezero wawe, ubaha ingomezi zawe, kandi ubakomorere mwemu wawe, kugira ngo abarongore, kugira ngo abigishe, kugira ngo abagwanirire, kugira ngo abibutse ibyo bagaze byose. Hama bagendere mu muco wawe, bagume mu ngomezi zawe, kuko uri hafi kuza kujana umugeni wawe. Bagire neza rero Mwami, bakomorere wa mwambaro w'amaraso yawe, amaraso yawe hasubira beza batunganye, abahindure basha, kuko ubonye ko amaraso yawe ntumwita umunyabyaha, ariko umwita umugororotsi. Muri kano kanya turasenze Imana ngo amazina yabo akurwe mu gitabo cy'imanza, asubire yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ubagire neza, ubatera iteka, ubakomeze, ubahe guhagarara neza muri ibi bihe bya nyuma, ibi bihe by'iherezo. Ubahe Mwami kukwemangira no kuguhesha icubahiro aho bari hose, n'ibyo bakora byose gushika uzogarukira. Turagushimiye kubejeje, turagushimiye kubatunganije, turagushimiye kubahinduye basha. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu tubisavye, amen. Abarwaye bahaguruke, n'abafise imitwaro nawe nyene bahagurukira imbere y'Imana, kuko Imana uko yavuze irafise ibihe byayo byo kugenda yishura umuntu wese vanye n'ingena yizeye. Turahaye kaze mukozi w'Imana Isaac ashike hano asengera aba bantu bafise imitwaro kandi bafise n'indwara, ari ubwabo canke ababo aho bari hose. Kaze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ijambo ryawe wemeye ko rivugwa aha hantu, muri kino kiyaya, muri kino gisagara, muri kino gihugu. Wagize ubuntu kwishengero, none kandi imitima yabo imaze kuremeshwa no gutotahara igasubiramo intege. None kano kanya turagomba yuko ugirira ikigongwe rino shengero, kuko kera hose uri kuragendagenda wabona abarwaye, wabona abafise ibibazo, wabona abafise imitwaro, wabona baguhurumbira, wabona bakuzako, maze bakagutera ikigongwe, ukabumvira imbabazi, ukabakiza. None rero aba bahagaze, umuntu wese arafise ibyarega Satani, umuntu wese arafise umutwaro umubabaje. Nico gituma bahagurutse mu kwizera, barazi neza yuko
ushobora kuvuga ijambo rimwe maze ibitangaza bigakoreka. Kano kanya natwe dutegetse ibiri muri bo, dutegetse ibibabaza, dutegetse ibishingwe n'ibishitsi mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose cyatewe n'umwasi muri bo kigakura kigagasara hakabura kiremesha, turasabye ngo ushingure akarimbi k'umwasi, ukubite abadayimoni, ushingure ikintu cyose cyatewe na Satani. Kano kanya umuntu wese yumva amahoro mu mubiri, umuntu wese yumva amahoro mu magufa, mu maraso, mu mitsi, mu mutwe, mu nda, mu mugongo, ikintu cyose Mana kitatewe nawe gishingurwe. Turizeye kuri kumwe n'ishengero, turizeye kuri kumwe n'abakozi, dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.